C'est sûr? L'ami? Kweli ki wahisemo kunsanga ngaha? Sisi? Ninde yagoye konje utatonze ukazi uyu munsi? Boss. Ahubwo wowe wari kuvuga icyakuzanye ngaha. Naje kuraba wewe kugira ngo umenye ikibazo ufise. Kundaba? Jewe? None ko mbona ntakiri ku kazi banyirukanye uje kundaba kubera iki? Kampani ni yanje kandi shaka ko wokwama uhari kugira ngo ngume ndakubona. So nimba ari uko sishobora kugumana nawe kuko abakobwa muraciye ubwenge. Sishaka umukobwa azomenya muri byose kubera nahava nisanga ndi mu mutego no kwicwa nk'icyo. Oya, we ntunyizere. Biriya byashara n'ibyanje na mwene wacu. Nashobora kuba naragiye muri Australia ngasanga famiye, ariko je na mwene wacu twahisemo kwigumira hano. Kandi mu Burundi harakayaga keza. Ikindi sister afise imitahe yiwe nanjye nkagira imitahe yiwanje. Okay. Ariko jewe sinibaza ko twoberana. Deja uri boss. Ariko wewe uri umuhungu wo mu bwoko buwe. Je nta mahera yawe nkeneye kandi nta n'ikindi kintu nkeneye kuri wewe uretse ko nagushaka wewe. Mbe ni kubera ko utanahura? Je sinkeneye ko wewe ushobora kugendana na jewe kubera ko abandi bahungu bo kwanga kubera jewe. Bivuze ko udashaka kwiga kunkunda? Lami, ndashaka ikibazo cyawe ndagiha umwanya ndavyumvire neza. Okay? Byarananiye kubifata kandi umviriza. Nshaka kuguma ndakubembereza. Ibyo twayatse n'ibyo tuyagiye umunsi biramaze. Nabonye urukundo mu maso yawe, numva umutima wanje urahindutse. Iyo uri hafi sinshobora kwihangana. Uri umutima wanje, uri ubuzima bwanje. Sinari nzi konzo kunda gutya, ariko wewe waranyeretse inzira. Urukundo rwawe rurashimisha,